benshi rero bavuga yuko ngo itabi nanyoye ngo yana kabisa ngo narinyoye ritagosoye ngo nahindutse umusazi gushika yaho ba telefone umuvyeyi wanje sigaranye bakamutelefona bakamubarira ati ahubwo nyaro kuvuza umuhungu wawe kweri vyananiranye ati ibintu asigaye agira biranayobeye bakwita umusazi baguhaye ubushakashatsi yego vraiment yego kabisa bivuze ko ngaha hariho abantu bahora baza mukagira ibiganiro ngaho yego bahora baza kabisa bahora baza kimwe gusa abantu benshi baje baza bahinyuza by'ukuri yuko byo bishoboka ari by'ukuri byo bavyumvikana nk'ubu jewe nkoresha telefone y'ikiyo yego urayifise oya ntayo mfise kabisa okay ufise yinyi mfise akana ko nyene katagira umurumyo yego kabisa bangaha gushika igitega rakumva hari umuntu yigeze kuba telefone ambarira yuko kwera igitega nukuvuga yegi radio ya mbere narayikoze biranka niya kabiri ndayikora mugabo nsanga ndiye umurongo w'abandi nca ndaheba we rero isa bitamwe kubikora ubona ego muri bimwe naragiye ndasimba nza ndaraba kuko mba hafi ya nyene ego muri wanyu murafisa radio uje eka nta radio dufise ariko uyu urabona ubuhinga bwa none bw'amatelefone bwaragwiriye turumviriza ga telefone okay uwo murongo tukaguma twawumvirije 5 kuri 5 kwe 5 kuri 5 murongo wahise murawumva tukunze kubivuga ariko umurongo aho yo bitangura mwe mwamubona gute yarazanye ikintu gishasha twe kweri twaratangaye gose kuba umuntu nk'uwo oye yo bazi ibintu nk'ivyo mbere bamwe twatapu tingayo bari umusazi bwikome Agaciro Media nkuko twama tuzunguruka igihugu cyose cy'u Burundi twerekana amahigwe ahari les opportunités twerekana n'ibikorwa bitangaje ama innovation ariko aratogwa n'ugwaruka rw'u Burundi benshi batazi ko byushoboka mu gihugu cy'u Burundi. Inyuma yo kumva ino nkuru nitwa Homme de Changement nahitanye mugenzanje turaduga na kamera ibikoresho by'akazi dogi tuja mu ntara ya Gitega tuvuye Bujumbura neza muri commune Gishubi muri zone Nyabiraba. Icari kitujanye niki twari tujanye n'umujene atigeze yiga amashure afise amashuri abiri n'izina ryiwe rimugora kwandika ariko akaba ari umuhinga mu buryo butangaje yakoze radio ku mutumba wa kure cyane ku buryo atamenyereye ibikoresho byinshi biri electronique canke ibikoresho ngurukana bumenyi yitwa Isa Nijimbere hano yaje kudutegera acana dutwaza n'ibikoresho reka atwiganire ni gute yabigenje mbega Isa yakuze gute muri ako karere arimo nta radio nimwe ihari none ibi yabigenje gute mbega iyo bazinanye na bamwe mu bakora umwuga bene uyu hariho bagasape bagiye batora ubuhinga butandukanye n'abandi muri yo ntara Gitega ubona ko ikunze kuvukamwo abahinga kandi cyane kunze gusanga arugwaruka none byukuri Isa Nijimbere ubu buhinga yabukuye hehe ari yaratwiganiye aratubwira ido nido ukuntu yakuze icamuteye kuja muri ubwo buhinga icamuteye kutiga ariko n'ubundi ntiyava inyuma y'indoto ziwe zo kuba umuhinga ya bagenzi ikintu ndiko ndabona sinzi nimba muhabona neza nibona ko yangira ariko zuba inuze yiwe iyi radio yiwe irikivugira kuri megahertz 91 n'ibice 8 rero ncyane nibaza nti iyi megahertz yayitoye gute donc turi muri zone Nyabiraba zone Nyabiraba ego niho dusanze uno mujene bagenzi yakoze ikintu dukwiye kwishimira no gutera intege n'umujene yakoze radio inyubakwa iyo radio ikoreramo murayibona nyuma yiwe biri ku rugero ruto ariko nivyo gushigikira nico gituma shatse tuyage jewe navuye Bujumbura ndakumvise ku izina rya Isa ego Isa ninde Isa Nijimbere ni Nijimbere Nijimbere Isa okay ego uvukana muri kano karere nyene yego mvuka ngaha nyene aha muri zone Nyabiraba nyene okay Isa
twabonye warakoze radio yego kandi mu makuru akaba ari nayo yadukuye mu gisagara cya Bujumbura iyi radio Gaisa kugira uyikore ngira ngo uze no kuduha detail imbere kwitubwira Isa wakuze gute ukuntu nakuze nukuvuga ati donc ivyiyumviro byavuye n'ukuntu wabayeho niki nukuvuga jewe novuga ko nakuze ndi imfuvyi kuko papa wiwanje yapfuye mfise imyaka 2 nije nari imfura ncanogera mbu muhererezi donc nukuvuga ikinenge ego ndi umwana umwe kabisa rero bimaze kugenda uko jewe ibintu by'amashuri sinabandanije ngo nige nagarukiye mu mwaka wa 3 n'izina ry'iwanje kwanza riranangora kwandika rirangora kwandika kabisa rero niho rero nahavuye niga ibintu by'imyuga ndiga gukora amatelefone ndiga gukora amaradiyo nyana ryasanzwe mato hanyuma ndagera ku rwego rero rwo kuvuga ati reka nkore ndabe ko nokora iradiyo ndaterateranya nyene utwuma buke hama ndateba rero ndashika ku rwego yaho mvuga ati by'ukuri nanje ibyo ndiko ndakora biriko biraza ego mugabo ikintu umuntu wese yibaza uyu munsi ndashaka kwiyumvira gukora ikintu kubera ko nakibonye none ndashaka kugira ubukorikori bwo kubaka inzu narigeze kubona aho bayubaka none wewe kwiradiyo 5 hari ahantu na hamwe wigeze uyibona ahiri izi twita radio FM hari na hamwe wigeze uyibona wapi je nta na hamwe nigeze ndanayibona ahubwo kimwe gusa je kugira ngo niyumvire kubikora ibyo bintu nara ahantu hose nabandi yimba nabandi mu ndimo narakunda kweri kumviriza radio keshi na keshi ntumviriza ukuntu batasha ari n'ikiganiro cyo gutasha nanje kweri ntumvumenga nanje bari nofite inyota yo kugura ntamayinite ntatasha ego kugira abantu beshi bagende baranyumva nanje okay bon bisaba ubuhinga kugira umuntu abikore ego ubuhinga none gute ukuntu waciwe ufite ubyubaka cyagenze gute no kuvuga jewe kugira ngo ntangurire kuri ivyo okuyumvira ivyerekeye radio hare natanguriye ku bintu vy'amampri hari amampri nyene no mu misozi twe tumenyereye amampri y'inkorano rero niho rero naca niyumvira ati none hamwe no ufatiye ampri ntongera kwa kandi kuma ati byogenda gute rero mugabo rero ari ibintu byinshi mugabo naca ntangura kuza ndiyumvira rero harageze igihe rero je mvuga ati ibi bintu biraje nukuvuga yego radio ya mbere narayikoze biranka niya kabiri ndayikora mugabo nsanga ndiye umurongo w'abandi nca ndaheba nukuvuga wewe ukibitangura bwa mbere washobora gukora ugacutora nk'ijana na kangahe ukabutoye yindi radio y'abandi yego naca nsanga ndiko nkoresha umurongo w'abandi kuko iyi wanje ndayugaye haca hasimbiramwo wa murongo wundi muntu mba naciyeko rero ncabona umenga ati noba ndiko ngira nabi bongirira nabi nca ndaheba yego nca ndakora igira gatatu rero niyo yinyene mubona naciye ngirirwa amahirwe by'ukuri nca ndayikora nsanga ni radio nyene itotse rero umurongo wiwawe bwite yego n'umurongo wiwanje kuko naho nogena ntazimya naho nogera ntazimya kabisa ibintu biba bimeze neza nta wundi murongo wundi muntu usimbiramo yego mugabo ikintu nganshobora guca nibaza yego uwo murongo nabonye uvugira kuri 91 n'ibice 8 yego wowe utoye gute none ni wawe urimo oyaye harema imana nukuvuga yuko ukuntu ahubwo naje nk'ibitangura kubibona naje narase kuvyemera ko bitoye yego kabisa utangara mu bandi nukuri naranatangaye gushika yaho mbere nca ntangura kwiyumvira ati none ibi bintu byaje gute kubera maze kuba ndawutoye harageze igihe nshobora kugurura iradiyo ivyo ndiko ndavuga ntaca ndavyumvira iruhande yanje mu iradiyo mu yindi radiyo y'abandi yego kweri ku yindi radiyo ntashobora kuvyumva ati none ibi bintu bimeze gute rero niho rero naca nsimbira ahantu bita mu Ryasoro ndafise y'umugenzi kabisa mu Ryasoro ndafise y'umugenzi niwe yari yatanguye kunyiza ibintu byo gukora amatelefone
ndagera ndamubaza ati none gashati hariho ibi bintu jewe ndiko ndakora nagomba ubimfashemo habwo nawe nyene by'ukuri yaranatangaye gusa ibyo bintu yarasanzwe abizi muga nawe yari yarabimpishije yaraze kuntu umuntu ashaka gukora umurongo w'iradio yarasanzwe abizi mugabo yari yarabimpishije muga nanje keshi na keshi kuko yabikora nanje nicaye iruhande yiwe kimwe gusa je narashobora guhengekereza akajisho ntaraba mugabo ntamenye nanje ikintu ndiko ndamwiba rero maze rero kusa n'uri karabibona ntavuyeyo nanje mvuga ati reka nshikeyo ndamubaze agira icyampanuye yarabimpanuye kabisa arambarira ati ibi bintu genda ubigira ukuntu ukora uku ati wewe ngaha wamaze gutora iradio by'ukuri yego none uno munsi kuva uri kurabikorera muri no zone ya Nyabiraba yego commune ya Gishubi kuba warakoze ibi biramaze kumenyekana ari abantu bamaze kuza kuraba ego no kuvuga ntabantu bato by'ukuri abene igihugu bato baramaze kuza ntaba ngaha nyene aha muri commune Gishubi mu kibano baraza by'ukuri bakabyitegereza hariho nabandi bazanye ugasanga ahubwo hakundemesha baciye bantera ubwoba ati wewe ubunyene ugira ufungwe kubera sinzi ngira no kubera nyene no banarakoze ibi bintu kandi Isa urubatse yego ndubatse kabisa urafise n'abana ndafise abana babiri urumva uyu munsi uri umuvyeyi uri papa w'abana yego kuba uriko urakora ibintu badatahura nta bantu barakwita umusatsi no kuvuga bariho kuko igituma nemeza ko bariho hariho n'abantu bahora bambona nyene ndiko ndasomba ntibi biti mubona nubakishije ngaha cyahe murabona hajya ko nanafyatuye amatafari kandi mu mvura benshi rero bavuga yuko ngo itabi nanyoye ngo yana shaka bisabwe ngo narinyoye ritagosoye ngo nahindutse umusazi gushika yaho ba telefone umuvyeyi wanje sigaranye bakamutelefona bakamubarira ati ahubwo nyaro kuvuza umuhungu wawe kweri byananiranye ati ibintu asigaye agira biranayobeye bakwita umusazi baguhaye ubushakashatsi yego vraiment yego kabisa yego none ko numvise nasohotse ndavugiriza mu telefone numva ivyo uvugira hariya birashikira nciye kuri ya megahertz ya 91.8 yego aha mu kibano none uhora uremesha ibiyago ibiganiro bagutega amatwi no kuvuga jewe nta minsi myinshi irahera nshitse ngaha nyene turi gusa novuga uko nabizanye ngaha nti kwitarike 10 z'uku kwezi nyene umva nta minsi myinshi irahera mugabo kimwe gusa hari habahora baza bakaza nyene tugateramana ngaha ntugwaruka kuko niyo radio nyene nashatse kuyitazira ngo tera imbere gwaruka rero by'ukuri rero turaganira tukaganira ni ku bintu by'uburimyi ubworozi yego bivuze ko ngaha hariho abantu bahora baza mukagira ibiganiro ngaho yego bahora baza kabisa bahora baza kimwe gusa abantu benshi baza bahinyuza by'ukuri yuko byo bishoboka ari by'ukuri byo bavyumvikana none nk'abavyumvise yego kuko numvise birashoboka yego ngira ngo bashaka kwita umuhinga aho kwita umusazi nkuko babigira no kuvuga kabisa hariho nabandi bahora baza bakambarira ati we bwabo ndi by'ukuri byabindi ni by'ukuri ubu turabyemeye ati ahubwo rero kugira ngo tubyemere neza na neza tereka tujabuke hariya ku isoko amaduheze tuyumvirize tumve neza na neza uko by'ukuri ari by'ukuri rero bakajabuka hariya hakurya bakahagarara hariya nyene haya ku isoko bagatumbereza kuri ya megaheze bakumva by'ukuri birumvikana baca bandondera kuri telefone bakambwira ati nukuri bya bintu byawe ni sawa abandi nabo bakambara gushikira uri muri ko murakorera nk'ikiyago cyangwa kiganiro hagira abantu ba telefona mukiriko muragikora yego bahora bantelefona niyo dutanze inomero zo gutasha bagatelefona bakavuga ati by'ukuri turi hanaka harabahora bantelefona abambariye ko bari ahantu bita mu Karoba bakambwira ati turiko turakumva ikigufi hariya ku mugaruro hose bahora badutelefona by'ukuri bakatubarira ati burya
ni byiza ahubwo natwe tuzoza kabisa twumve turabe tunabone iyo radio ahantu itumbereye. Okay. Yego. Kenshi na kenshi amaradiyo arafise ahagarukira kuvuga. Uramaze gupima nk'iyi wawe ukamenya ati okay, ati ndabona ngiye nk'ibirometero 5 ntishikayo. Ngiye ku metero amajana cyangwa kilometero irashikayo. Wewe uramaze kubipima? Nukuri je ntibintu novuga je sinovuga ibirometero kuko sinoshobora kumenya ukuntu ndabipima. Uya nkakara ufatiye ku bantu bahora bakumviriza bagatelefona. Ntubu camumfasha mu mparurire kuva ngaha gushika Igitega. Igitega arakumva? Hari umuntu yigeze kuba telefona mbarira yuko kwera Igitega akumvise. Ariko aratwumva. Ibirometero 21? Yego. Ibirometero 21. Okay, none ga Isa ko atahanu na hamwe wari warigeze ubona hi radio yubatse urigikora ugifunctiona wiyumvire gute kuyikorera ko kantene kuyikorera iyi antene iyi antene kugira ngo je ndavyiyumvira uko nukuvuga nariyumviriye nkoze ubushakashatsi mbonye nukuvuga ego zijya radio zigitega mpuranje yo gutembera mugabo sininjira indani nibereye inyuma ndashobora kuraba ati burya buhinga nibiki rero keshi na keshi yo naciye mvuga tekana je ndabe ko noshobora kuyiduza hejuru hantene kugira ndabe ukuntu byogenda yego maze kumva ivyo tuyagiye naramubaje nti mbega Gasape mu wamuzinanye Gasapo arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi ko ari muhinga ntambwira ko batazinanye atano warabona kandi ngo rugera ariko ngo arumva neza ko atomushikira ngo byo bava bimugora cyane niko gufata telefone nkamumuhamagarira ndetse cangira ko ndamusabira nti mbega uwo ntimumubona no ahubwo mukamuhana stage akaraba neza ukuntu radio zubatse Gasapo yarabinyemereye twari mu kwezi kwa12 ku mwaka turangije w'ibihumbi 2024 donc muri no ntara yanyu hari abantu bagi bagira ubushakashatsi butandukanye cyane cyane nk'uwamenyekanye Gasapo. Yego. Gasapo yaramenyekanye mugabo hari nabandi bagirageje ibyo ubushakashatsi barakora indege no gitashoye huguru byarakozwe. Hari n'abandi nabonye yari yarakoze ziya moto nka zimwe ziherekeza umukuru w'igihugu. Yego. Imbere zozo zinasuka crimogene n'ibindi. Yego. N'ubushakashatsi. Wewe urumva na uvukiye muri ya ntara muri ka karere kabamwe abandi bashakashatsi benshi hari abashakashatsi bagenza muri aho wapi jewe kabisa atari uwo navuze wo mu Ryasoro novuga yuko ari we yanyigishije n'ibintu byo gukora amatelefone nta bandi bashakashatsi by'ukuri je ndashobora kuvuga ngo turicaranye n'iminota 2 yoyo yego nta no hariho Gasape uno munsi nawe nyine akiri umujene akora Igitega yego ndamuzi kimwe gusa ntituricara uruhande rumwe ngo tuganire ego kuri telefone gusa ndamuzi uzi kino ne ngumushikire yega usanga ivyo vyimiro bya waravyumvise agufashije kuno vyorienta nibindi kumbuga je byukuri kumushikira nduvu menga vyongora kubera hajya iyo umuntu amaze kuba ari umuntu nyene ateye imbere cyane ndumva umenga biranagorana kuko ntakarero naje ndabyihera ko ngaha nk'ibitangura ibi bintu hari abantu benshi bavuga ko ndi umusazi mugagushika nino saha ubu hariho abaza bakambarira ati we bwabo ndi wewe ahubwo nahantu uzoba wicaye ubu ntituzosura kuhegera ico gituma nanje yo ncangira ubwoba ati Gasape burya hari naho byongora kugira ndamushikire nibaza ko atari monsieur Engineer Gasape amahoro cyane yani omdishani mado Agaciro Media kano kanya ndi ndahantu muri commune Gishubi aho bitinya biraba ndasanze umuhinga mugenzawe yakoze radio uramaze kumwumva uyu mujene arifuza ngo guhura nawe nashitse ahantu yakoreye iyo radio nonye n'ibintu bitangaje bishobotse mu muhakanya ku buryo nibaza nti kubwanje ngira murakwiye no kumuha stage ashikanya kanje ni koroshe mugabo ihanganya rakaroka yego atwara dombaga umwaka oya n'ubundi wowe waheze arangiye hari okay yego nta kibazo nagitanya pe merci beaucoup urakoze mugabo none uyu munsi umuntu yoba ariko arakurikirana kino kiyago atahure ko ufise icyerekezo ikihe iyi radio yawe mu gicapo ufise
nko mu myaka 10 dufate 2035 wifuza ko iyi radio yawe yo bimeze gute? Mbo no kuvuga icambere cyo jewe cipfuzo ciwanje nuko iyi radio byukuri yoshika kure. Yoshika kure kandi abantu ego kabisa nabo hanze y'igihugu mbere bakanayumva. Ego hama bo habuziki canke hokene guyihenterano rero ngira ivyo bishoboke. No kuvuga ikibuze harehare habuze inyubako imeze neza. Ahantu hameze neza, ahantu nyene no kora hamwe naho imvura yogwa, hamwe ntoshobora kugira ubwoba ngo ibikoresho biranyagiranwe canke ikiniki. Ibyo mbura ni byinshi kabisa kuko murabona ntangaha ntaka kabanza nuwabaye arakantiza ati wewe kugira ngo nta nubwo ari iwawe ngaha. Oya si wanje kabisa. Nuwabaye aragira ntumva yavuze ati wewe Imana niyo yaguhezagira uzozurampa 10,000 ku kwezi kugira ngo ikomine yacu natwe turabe ko yogira nte yoduga natwe tukazofita ikintu natwe twirata. Ego iradio yiwawe irashobora kuzohiteka ino ntara yanyu canke ino komine yanyu. Ego vyoshika. Hari uno munsi ubuhinga bugezweho bw'ama internet hari ico bizi? Oya ama internet kabisa je ntavyo nzi kuko urumva bazikoresha. Ego mpora ndavyumva. Nkubu jewe nkoresha telefone y'ikiyo. Ego urayifise? Oya ntayo mfise kabisa. Okay ufise yinyi. Mfise akanako nyene katagira umurumyo. Ego kabisa. None nkubu dufate nkuri karaba kino kiganiro ari hanze y'igihugu kuko amasanamu turiko turagira n'amajwi birarenga umupaka w'igihugu. Urumva ntawo telefone wagutorere ukoresha iyi? Oya aho kabisa ngaho ndo bambeshe kwere aho ndumva ntiyo hava ntora kabisa. Ntiyo hava ntora kwere ntiyo hava ntora. Okay donc abajejwe intwaro hari umuntu hari numwe hari indongozi nimwe uraje kwitura wibwire kino kibazo donc nka bamstaneri babura matari cyangwa abashinga amateka batoye muri kano karere? Oya kimwe gusa je ntikintu nemeza. Nukuvuga je nkitangura kubikora naraciye kwa nyumba 10 nyumba 10 araduga aja kubibwira notabure nawe arazanye naravyirabira ico gihe nyene nari nkitangura kubikorera muhira aravuga ati je naye ngoma ndagutangire raporo acaragenda nukuvuga yaciye abijana kwa mustanteri nawe nyene yaraje nyene aravyihweza yaraje arabiraba nyene hajya muhira acavuga ati wewe urazoza unsange mu biro rero naragiye mu biro turabiyagako arambarira ati wewe burya rero ino mpano yawe ni yintu idashobora bose ahubwo wewe genda uje ku kivi ubandanye niyo wamara kuba ushoboye ukabiheza byose zoca uheza udutume ko hanyuma tuze kugira nte kukugendera amaduheze tuyivugire ko twumve neza na neza uko natwe muri Gishubi twarose umuntu afise ubumenyi nahandi ho kuba kwirikira mustanteri by'ukuri nta muntu numwe kabisa ndashikira kugira ngo ico kintu ndakimubwire by'ukuri. Okay ndashobora kugira ubushakashatsi nkatora ikintu runaka mwanje sanga ico kintu kirakeneye ubumenyi nko gutwara ukagira stage ahantu mu radio isanzwe ikora izi radio FM cyangwa gutwara ahantu bakwigisha ubuhinga burenze ubu kugira uzucuza kubikora ubifisemo ubumenyi bwinshi ko muri Nyagatare. Ibyo bintu byo bari byiza kuri wewe? Ego nukuri no bishima navyo nyene no bishima navyo nyene kuko nubu no kumenyesha yuko kabisa jewe nubu egi radio narayikoze mugasi nayi nicaye nubu nayo ko ndiyumvira ukundi kuntu no shobora guhishinga ahantu nigira kabiri bitagoranye kugira ifici fashiki kugira ngo amajwi ashike kure ntubu dufate basi ntakarero urumvise yuko ishika ku birometero 22 bambe kuri 21 ntubu naca mfata kuri ivyo birometero naca ngenda ntashika aho hantu ama ntaca nshinga yindi hanteni bigakabutana niyi ama iyo yindi nayo nzoba nshinzire igaci igumi bijana handi hantu rero ntose nuri yari Rwanda yatanganyika kumvi ego vraiment ego kabisa. Okay nk'igisabo tugo dukurikirwa n'abantu isinzi ego nk'igisabo
nk'akajambo guherekezako niki mbo ntigisabo je no saba nukuri je ndasaba nukuri abomfata mu mugongo kuko urabona je nkitangura kubikora hari abantu benshi baje baranca intege barambarira ati by'ukuri ibi bintu uri kurakora ni by'ubusazi reka ubwo busazi bakanambarira kabisa ati wanyoye ifege gishi rero ntigisabo ci wanje by'ukuri noro nk'abamfata mu mugongo bakamfasha nyene ntutuntu nyene mbambura nukuri ndumva neza na neza ko noshika nanje ku ntambwe hamwe nicaye ahantu numva ko ni mu mutima ntuje sinzi nubuko ushobora kunabibona amfashe nino mikoro ndabona umenga ngumanjugumira sinzi impamvu kabisa yego ngira nuko ari gihambiro bifashe mugabo kumbure ikindi gihe uzofata mikoro ari gwawe uzane n'abakozi bazikoresha yego byoba byiza naho nuko yego ndagushimiye kuri kano kanya nongera nsaba abariko baradukurikira nimba hari interano runaka dushobora kugenera no mujene bino vyiyumviro bigakura bikigira imbere bikabaho ko byarinze biza mu mutwe je nizera ko hajya ikirinze kiza mu mutwe w'umuntu cyo gishobora kubaho so nivyo ngira ngo abo mukenera banciye ko ngira ngo ubutumwa no bushikana yego ntangorane kabisa urazi nakare ko ari we watanguye kundondera mu gitondo ndizera neza na neza abo gucako wo bimbarira nta kibazo ababanyi biwe nabona arabayagishije ndababaza nti mbega ko isa nije imbere yavukiye ngaha agakurira ngaha wewe bavuga ko ni Bujumbura atarigira ashikira no munsi nomwe none to yubuhinga nk'impamvu mubona gute ariko yubaka akazu gatoya nkaka akababwira ko ariko yubaka inzu zo gukoreramo iradiyo yiwe FM mwebwe mwabibona gute baradukura inkoni bwishitsi baratubwira uko bahora bavyibaza benshi ngo bamwita umusazi abandi bakavuga ko insinga zakoranye ko mu mutwe abandi tubwonko bwadumye ariko ngo ntiyubashwe ngo narengeje ego muri bimwe naragiye ndasimba nza ndaraba kuko mba hafi ya nyene ego muhiri wanyu murafise akaradiyo uje eka nta karadiyo dufise ariko ubu uyu urabona ubuhinga bwa none bw'amatelefone bwaragwiriye turumviriza agatelefone uwo murongo tukaguma twawumvirije 5 kuri 5 kwe 5 kuri 5 umurongo wahise murawumva dukunze kubivuga ariko umurongo ni 91 n'ibice 5 bitandatu gutyo bivanye aho yabitangura mwe mwamubona gute yarazanye ikintu gishasha twe kweri twaratangaye gose kuba umuntu nk'uwo oye yo bazi ibintu nk'ivyo mbere bamwe twaratapu singayo bari umusazi bwikomye ndetse n'abandi barengana aho nyine bakavuga ati bwikomye kwe hari ngo bagiye bamwita umusazi abandi nabo ngo yanyoye urumoki natwe mu babivuga twarimwo kwe mugabo muramaze kumubona none ko hano itabi ekaye ahubwo turabikenguruka ubu twaratahuye kweri ko atari umusazi ubu ahubwo mu mwita icabwenge tumwita incabwenge ikomakomeye go nuko turabantu turushaho kugeza ubutumwa kure cyane cyane iyo ari ibintu nk'ibi bihesha iteka akarere runaka bihesha iteka igihugu turi mu gihugu gishobora kuba kigikenemo ubushakashatsi bwinshi igihugu abantu bamaze gutera imbere bavuga ko kiri inexploité kiri vierge mu bisata byinshi bitandukanye iyo ugwaruka ruriko rwagerageza bamwe bakora iki abandi bakora iki nabo gushigikira kugira ngo hano hose twiyuzuze nuko ndabashimiye musangiza abandi ino video maze tuzohurira mu kiganiro cy'ubutaha mwari kumwe na Omudishanjima bye bye.